ngwano d'ordre idéologique ziba zihari naho nyene, kuko hari aho usanga abo twebwe mu nyigisho dutanga tuvuga les hutisans les tutsisans, hariho bamwe usanga bari modéré abandi bari extrême des deux côtés. Ugasanga rero nk'abo bari batanguye senkana abandi kumure barakubise ku ndoka ati no ku muntu ati ibyo muri ko muragira n'ibiki, reka tuduze hejuru dushaka intumbero ishika kuri 80-20. Ugaca ubona rero yuko ahanini abo muri FDD batanguye abaje gufata ni novuga importance muri ligne politique, ligne idéologique, arabo muri Paripehutu ahanini, kuko nizo zami ziri intumbero zabo. Wumvirije Gahutu Remy byashikiriza le citoyen umututsi ni citoyen wo hasi akeneye kuba protégé n'abahutu n'ibindi, atari umusitoyen asanzwe. Ni naho n'ubu uhora wumva bavuga ati abenegihugu n'abanyagihugu bakabitandukanya. Iyo niyo ligne idéologique yabo kuva bagitangura gushinga Paripehutu ikaduga igakura. Izo ntumbero rero nizo ziriko zirakogwa ubu. Ego Alphonse Rugambarara ntabakiriyemwo hari ikibazo kihari uno munsi. Nibutse ko mwigeze kuba muri umushikiranganje imbere, mwari kandi no mubishikira canke abahanuzi ba president nyakwigendera Major Pierre Buyoya. Icyo gihe ababizi CNDD-FDD ikigwana, abatwara intara benshi bari abasirikare kubera ko igihugu cyari mu ntambara. Uno munsi turavye babiri kuri abo batanu b'intara bagiye kurongora intara harimo umupolisi n'umusirikare. Ku bwanyu mutanga insiguro izihe mufatiye kuzo mwafatira ko icyo gihe ku ntwaro ya Buyoya? Uno munsi ni giki cyotuma hagenwa abasirikare kuja kuyobora intara? Naho nyene biroroshe gutahura, kuko CNDD-FDD mu bimenye iri mu ntambara. Ibyo Pacifique ashikirije ni intambara yo kugira ngo bashike koko biharize igihugu bonyene. Yavuze Ndikuriyo arabivuga neza, wewe umugambi wacu n'igihugu. Rero iyo ligne idéologique ni muyitahure iyo ariyo. Nta kintu gitangaje ushobora gukurikira uko bariko baravuga, uko bariko barubaka. Ni ligne idéologique bariko barakurikira. Harashobora kuba ingorane hagati yabo yuko iyo nomination uyu n'uyu, kuko nabo nyine hagati yabo umwe arategura ati naje nzote banshikirwe mbo mukuru w'igihugu, ariko kubijanye n'intumbero idéologique ntaho batandukaniye. Barakubuye abo boba bari modéré bakabashira iruhande. Ibyo nibiboneka nibyo bihari. Rero ntibidutangaze koko ko bashira imbere abasoda, kuko baracyari mu ngwano. Udatahura yuko tukiri muri iyo ngwano, nta ngwano azoshobora gukora, kuko nivyo bihari. Nta bitangaje cyane. Ikindi no kongera ko cyane, kuko mpora nshimikira cyane gutahura amategeko, kuko iyo ubonye leta ishizeho itegeko cyane cyane ibwirizwa shingiro, nusome neza urabe uko inzego zitunganye. Muri iri constitution yo muri 2018 nagerageje gukebura abajuriste, niraza ko bamwe batabibona neza. Hari mu bisanzwe muri une constitution démocratique inzego nkuru zitatu zirazwi: pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. Zotegerezwa kuba zigenga, bagashiraho amategeko yerekana ingene zikorana. Turavye constitution ya 2005, l'exécutif et le législatif vyari bitandukanye. Ni naco gituma vyatumye bimwe navuga kare bya tegeko Nkurunziza yashaka guhindura itashoboye guhinduka, ibyitwa minorité de blocage. Umunyepolitike atayitahura ntaba ari karagira politike.
rero muri 2018 ibwirizwa shingiro ryarahindutse. Iryo bwirizwa shingiro rizana ubutegetsi bw'agakinyizo, ubutegetsi budashobora gutandukanya president, pouvoir exécutif na assemblée. Hariho article bivuga neza, article 202 mu ma relation hagati y'inama nshingamateka n'umukuru w'igihugu. Iyo inama nshingamateka yatoye itegeko, iryo tegeko rigenda kwa president kugira ngo ari ratifia, arishire ko umukono. Mu bisanzwe ntashobora kutarishira ku mukono kuko ayo mapouvoir yose arangana, umwe yatowe n'abanyagihugu, abo muri assemblée, abadepite batowe n'abanyagihugu, baranganya rero ubutegetsi vis-à-vis y'abanyagihugu. Icyo batanganya ni intumbero y'ibyo bategerezwa gukora, inshingano zabo. Iyo yagize amakenga ararirungika muri pouvoir judiciaire, muri cour constitutionnelle, ni mu ndabire y'uko iri tegeko batoye rikurikije amategeko y'ibwirizwa shingiro. Bigarutse rero president ategerezwa kurisinya, ariko iyo article 202 ivuga yuko iryo tegeko ryaje amaze iminsi 30 atarishize ku mukono cyangwa atarirungitse muri cour constitutionnelle, bica rifutwa, riba caduque. Nivyanditswe ngaho. Rero abagiye mu matora y'umushinga amateka kuri iyo constitution bagiye kurya amafaranga gusa, nta kindi bagiye kugira. Bagiye gukomera amashi president kuko niwe wenyene afise mu minwe yiwe ibijanye n'amategeko yose. Ibi nukuri ndasabye yuko abanyepolitiki babitahura, baba abari mu gihugu bavuga ngo bariko barakina politiki, yaba abari hanze bariko bavuga ngo bariko barakina politiki. Ndabasavye mutahure iryabwirizwa shingiro ryadusubije inyuma kwibwirizwa shingiro ryo kwibagaza. Amatwa nasumira n'abakonseye baba baragize bava hamwe n'abagize yo kuribagaza. Rero ivyo ni ibintu bikomeye muri politiki, gutahura rwose ingene ibintu bitunganywa, inzego cane cane zitunganywa, niba mutahura koko ico ari cyo demokarasi y'ukuri. Aha n'ukuri ivyo nshimikira ko cane ni ideologie y'umugambi uri ku butegetsi ugamije hehe. Iyo ideologie ikikwereka neza umwansi, la definition y'umwansi kuri bo ninde. Hari amaprincipe 3 utegerezwa gukurikiza. Principe d'identité yabo ni CNDD-FDD ubwa mbere, abahutu ubwa kabiri. Umugambwe abahutu nico gituma twe tubita lehutiza, kandi abo bahutu sina bose uko bose ntibari muri CNDD-FDD. Urumva ko ahanini ni ikijanye n'umugambwe. Iyo ushaka rero kubarwanya uraba kuri umugambwe n'intumbero zayo zo kwigungira ubutegetsi. Icya kabiri naco ni amategeko ahari ameze gute, atunganijwe gute, uko niho ushobora kugira ingwano ya politiki y'ukuri, atari ingwano y'ibishobisho. Nivyo nagira nongere kubyo ukireje ko ni kibazo. Murakoze cyane. Ego nibutse bariko baradukurikira ko mu kanya dutandukira igice cya kabiri cya kino kiganiro, aho tuza kubaha ijambo. Abakeneye amajambo muraza mube muri kazanura. Arisa araza kwibutsa ibijanye n'amategeko ngenderwa ko mbere twakene mu wa mbere. Ariko imbere yuko twakira abanywanyi bari ku murongo, Emmanuel Ndereyimana murumvise Alphonse Rugamba ariko arasigura ibijanye na ideologie. Yo ideologie canke akaranga mutima ko mu mugambwe bafise n'ivyo bashaka gushika ko mukurikije n'ivyo Pacifique yasiguye, niko biri canke hariho abashiramwo umwete kuruta abandi mbere bakagira n'ibitari byaratekanijwe mu mugambwe? Jiribe ndabona Emmanuel Ndereyimana yaramanutse, ngira ngo arasubiye kuduhuga, niyo ariko atwumva yo kugura akamikro kiwe akishura ikibazo, sinzi ko yacumvise. Emmanuel Ndereyimana mwamwumvise ikibazo ca Jiribe? Tureke nico kibazo na benshi byo
uvuze sinigeze ndavyumva, nagize ibibazo cane vya net. kumbure ngira hari ikibazo ca internet afise Alice Hakizimana, sinzi ko ngira niba atwumva Ndereyimana, ngira mwogerageza gusohoka mukongera mukinjira gushasha kugira ngo kumbure bikunde ko tubandanya twumvikana. Alice, sinzi ko namwe muriko muranyumva. Ego je ndabumva, ikibazo ngira ngo ni kwa Emmanuel Ndereyimana, ngira ngo turaza gusubira kumuronka, gerageze gusubira kwinjira. Sinzi Jiribe niba unkundiye twobandanya tugaha ijambo abaza kutwumviza Emmanuel Ndereyimana aza kugaruka kuri ico kibazo niyo twasubira kumutora. Ego, imbere yuko duha ijambo abarikeneye, ngira mwobanza mukibutsa amategeko ajanye no guhabwa ijambo muri kino kiganiro ca Fukode. Ego Jiribe, amategeko ngenderwako si menshi ariko turifuza ko akurikizwa. Itegeko rya mbere ngenderwako nuko ikibazo uwifuza kubaza ikibazo yogerageza kubaza ikibazo kijanye n'ivyo turiko turaganirako, ikibazo turiko turaganirako uwo munsi, ntihagire ubaza ikibazo kidahuye n'ivyo turiko turavuga, kugira ngo dushobore guha amahirwe benshi kugira ico bashikirije kuri ico kibazo c'uno munsi. Ubugira kabiri twifuza ko uwufashe ijambo yotumbereza neza akabazo kiwe ku mutumire agomba kukabaza, kugira ngo vyorohe abatumire bashobore kwishura borohewe. Ubugira gatatu twifuza ko ibyo tuza guhanahana ibibazo, intererano vyotangwa mu bugwaneza kandi mu mvugo nziza yubashe abandi, abatumire n'abariko batwumviriza bose, kugira ngo dushobore kuganira mu mahoro. Ego. Ego Umbura ngira umuntu yokongera ko yuko bubahiriza n'umwanya, ivyo n'umwanya. gutarira canke gusubiramwo ivyo abandi bavuze bobireka, kugira ngo duhe amahirwe menshi abaza kushaka kuba bafise ijambo. Sinzi ngira Alice urashobora kwakira umugwi wa mbere. Ego, umugwi wa mbere two kwakira hariho umunywanyi yatanga gusaba ijambo, nuwo mbona yitwa Mompeyivama, niyo bariko batwumva yo kugura akamiko kiwe. Ndereyimana nagarutse, sinzi ko munyumva. Turabumva Emmanuel, sinzi ko ubu akabazo mwari mufise katorewe inyishu, ariko n'ubu ndabona asubiye kugenda. Ndereyimana ngira arabandanya agaruke, ngira imbere yuko kumbure ko tuza kumuronka neza, ngira mwari muvuze uwitwa Mompeyi, sinzi ugira kabiri, ngira twofata batatu ba mbere. Niwe yotangura aca kurikirwa n'uwitwa Muteramyi. Mompeyivama ari mwamutwumva mukugura mikro yanyu mukabaza ikibazo canyu canke mugaterera intererano yanyu. Sinzi ko muriko muratwumva. Niyo abatari hafi, Muteramyi yoba arabaza ikibazo ciwe, ngira ngo sinumva muriko muravuga, mwambwiye ko Gilbert yari nari muri ibi bibazo, reka numvise ko mwatanze amajaza kumbaza hanyuma. Oya, nimba bikunda kumbure ngira akabazo naye nababajije mwokishura mu kurindira yuko tuca twakira abanywanyi, kugira ngo ntitubanigane ijambo muri umutumire. Ariko nimba mutaratora inyishu y'ikibazo mufise, ngira turasubira kubakira. Sinzi Muteramyi nimba muriko muratwumva, Alice yabahaye ijambo. Allo. Oui, mwiriwe. Ego, mbega iminota ningahe munyibutse? Ni 3. Ni 3, eka ngerageza sikira ndayirenze. Murakoze cyane, ndabashimiye Gilbert kuko mumpaye ijambo na Alice. Ndashimiye abatumire bagerageje kudusigurira ibijanye n'ibi bintu by'igenwa ry'abategetsi, kugira ngo bashobore gukontrola ubutegetsi, gushobora kugumya ubutegetsi mu ntoki, maze bavanure, ngira niko nabivuga, bavanure ni narusha. Nagomba kubaza ikibazo ca mbere, nagira ndakibaze umushingantahe yagiye Arusha, Dr Rugambarara yasiguye neza gose ibijanye n'iyi constitution, ibijanye n'ibwirizwa shingiro ririho. Mbega iyo tugiye kuraba ibi bijanye na Arusha bya exclusion, turabona neza yuko ibijanye n'ubwoko byarimwo. Nta na rimwe abari Arusha ntibigeze biyumvira yuko ico cyonyine kidakwiye, mugabo bashobora kuvuga bati
kwitwa kuri umututsi ntibikwiye kugira ngo userukire community y'abatutsi canke y'abandi peu importe kugira ngo bashireho ejo niyo haza ubundi butegetsi bushobora gukura ubu ndavyizeye ntihazosubire kuba amayerere kuko umuntu acatora nk'abandi w'Imana canke nk'abandi akavuga ngo baserukiye abandi ugaca usanga ahubwo baje kurwanya baje baserukira ico ni ikibazo mbajije ntuzenya Rugambarara ndazi ko ashobora kugira umwihwezo akagira ico bivuze ko hanyuma nagira mbaze uwundi munyepolitike wo muri Koforo Arusha sinzi ko Emmanuel Ndereyimana mbega vy'ukuri mubona turavye ibwirizwa shingiro ririho ryonyene rigumyeho naho bogerageza gukurikiza n'amategeko kuko turazi ko bahora bana ibwirizwa shingiro banarirenga canke bakarihonyanga ubona ari igihugu kitoba gikumiriwe bambe iri bwirizwa shingiro ritokumira abandi ubwo inyishu siyo gusubiramwo vyose complètement kugira ngo igihugu gisubire abantu basubire kurondera iyindi constitution abantu bumvikanyemo ikibazo ca gatatu ngenda kibaze Pacifique hariho ibintu bimaze iminsi biriho nabonye bamaze iminsi bacisha ku mbuga ngurukana bumenyi bijanye na dialogue politique aho bamwe daire sinzi kwa oya si dialogue politique sinzi ngene bavyise aho umukuru w'igihugu atumira bashatse namubonye yicaye bariko baramubaza ibibazo aho byanabonetse yuko nk'abarufyiri bavuze nyene ukumva ko bavuze na ibintu by'inkoramutima biraboneka nuko na ntuzenya amaze iminsi agirisha ama conference de presse uyu Parsem iki kintu arakivuga ikintu kijanye na exclusion ikintu kijanye na inclusion ikintu kijanye na ntuzenya climat politique ibi byo nibaza ko ntaraja hirya ya suje mbe none muriko muraraba mubona mugabo wanavuze cyane yuko kenshi acagira le contraire y'ivyo yavuze mbega none mubona eske si politique ya Amizera Galeri kugira ngo atange raporo avuge ko yumvirije abantu ubwo bijya bintu babishira mu maraporo yo kugira ngo bavuge ngo baragize amelioration muri ibi by'intwaro ubwo barabyumviriza by'ukuri hari ikintu na kimwe mu makuru mutohoza yuko societe civile yo bagiye kumvirizwa haba mu gihugu nayo twe abari hanze bo babita basi b'igihugu abitwa yuko bariko baravuga mubona by'ukuri societe civile mu bijanye na exclusion ishobora kumvirizwa cyangwa ni bya bindi bavuga yuko bariko baragerageza kugira ngo basamaze abantu hanyuma nabo kwiyumvira bakuraho bakoresheje umuheto iyo ni indi suje ntibazosubire kubyiyumvira icyanyuma ndakibaza mwese murabona yuko hariho ubundi buryo bw'uko hoba intwaro idakumira igarukana ubutegetsi igarukana esprit d'Arusha murabona iriho ibakoresheje ziriya nzira twari tuzi zijanye n'amatora ivyo ndabibagije mwese mwese agira ico abivuzeko hariho murakoze cyane muteramyi murakoze ego ngira Alice munyemereye two kwakira n'abandi hari uwo mbona yitwa ego hariho Andris Idris Pavlov hanyuma akakurikirwa n'uwitwa Joshua Anise nibo bamaze gusaba amajambo ego Idris Pavlov niyo batwumva murakoze sinzi ko munyumva turabumva ego turabumva ego ndaramukije abatumire ndaramukije n'abo duteramanye akantu ka mbere sinzi ko novuga ko ari ikibazo canke ari intererano ngira ngo uza kumva ari ikibazo yonyishura ikintu ca mbere nashaka kuvuga umukuru w'igihugu yaravuze ubushize ati hari ukuntu tugiye kuza turagena abo dushira mu mabanga yaravuze ibintu bitatu bazoraba mugabo reka mfate nka kimwe yavuze ibintu biri abstrait ni nk'uko umuntu yovuga ngo abantu bazoza baraza murantunga abantu bazoza barinjira ngaha mu rugo rwanje ubu mvuze ko ari abantu bazoba ari abantu b'umutima mwiza urumva ico kintu kiragoye uko vy'ukuri wogisigurira umuntu ucuza urinjiza bushatse mugabo uvuze uti hazinjira abantu bagufi gusa ivyo twobimenya rero nari nshatse kuvuga iki umukuru w'igihugu yaravuze ngo bazoraba ngo abantu bakunda igihugu ubu rero mu ntuzenya mu mpararo ihari ubu biragoye cyane kumenya ngo bavuze umuntu akunda igihugu
baba bashatse kuvuga iki cyane ko dufise Uburundi ubu usanga bufata abantu nka Magi, abantu nk'uyu mushinga ntaye Pacifique n'abandi usanga ataco bagirizwa, ugasanga babita abansi b'igihugu, ugasanga bitwa abantu barondegwa. Mugabo ku rundi ruhande ugasanga dufise abantu vyitwa ko bakunda igihugu, abicanyi karuhariwe nk'uyu muntu yahora atwara urwaruka rw'imbonera kuri Muyinga, n'abantu basanzwe bazwi mu kumara abantu, abo rero bakitwa ba honorable. Urumva tugiye muri iyo nzira y'uko umukuru w'igihugu canke abamufasha azoza bagira gutya batuye arakunda igihugu, uyu ntaco akunda. Jewe nabigereranyije n'uko umuntu yogira uti aha iwanje hazoza harinjira abantu batagatifu, ukamenya ingene ubigira. Nuko mugabo ku vy'ukuri twari dukwiriye igihugu gifise amategeko. Binjanye ku kantu ka kabiri, mugabo ico no mwibutsa canke no kwibutsa n'abandi bari kumwe bariko baratera burira umusozi bizobagora kumanuka, kuko burya igihugu si icana mugani wa yananga, kandi igihugu sigwiwe. Turiko turatera tuja ahantu usanga igihugu umenga nice kagwi canke nice abakiye abandi umenga babayeho ara merci y'abandi. Kantu rero ka kabiri jewe ni nk'impanuro nagomba guhanura barundi bene wacu. Ibi bintu vy'amoko nta muntu yovuga ngo nta bahutu babaho nta batutsi babaho, mugabo ku vy'ukuri ntabwo dukwiye kubipfa kuko ntaco bivuze. Nico gituma ababangushi bose ubona baza bigira abategetsi kenshi babidugirako nta kindi kiyago bafise. Uti igituma ndabivuze ko dukwiye kubivavanura n'igiki. Mu kwezi guheze duteramye nk'uku narabajije umushinga ntaye Patrick rindi sindavyibuka atwara Fodebu, namubajije ibibazo bitandukanye, mugabo namubajije nti kimwe nti mu 1993 kw'igisirikare ciziziye inzego nka zose z'igihugu cabakozeko, nta bwoba bibateye ko musubiye kuja mu matora mu gihe dufise igihugu kiriko kiratera cizizirwa n'intwaro y'igisirikare, aho usanga mu bintu bitoyi nko kuba deje wa Sosumo n'ibindi donc usanga biterera vyinjizwamo abasirikare, abakoloneli, abagenero n'ibiki. Yarambariye ngoya ngo ivyo ntaco bivuze ngo kuko ngo ivyo mu 1993 ngo ubu ntibisa n'ivyubu. Ndamubarira nti kereka gusa niba vyoba bitandukaniye ko abo bo mu 1993 bavugwa ko ari igisirikare ciganziwe n'abatutsi, ubu naho kikaba ciganziwe n'abahutu. Sinzi ko rero igisirikare igihugu kiyobowe n'igisirikare ciganziwe n'abatutsi ari vyo bibi, mugabo kiyobowe n'abahutu vyovyo bikaba nk'aho umenga twobisigiririza. Ibi bintu rero ejo bundi nongeye kumubona agira ati turumva vyanse amatora vyanse ingene bigira. Sinzi ko monyemerera nka sozera. Ego musozere Andres. Mu gusozera rero nagira mvuge mu bisanzwe Uburundi si umutsima abantu bahurirako umwe wese agacikana ivyo ashoboye. Benshi bagiye bagira gutya akagenda ati jewe ko nironkeye ubushinga amateka ntaco muzonyumvana, ko nironkeye ubumere de la ville ntaco muzonyumvana. Nimuze tugwanira igihugu kigira amategeko akomeye, igihugu kigira ku mategeko, nico conyene kizodukiza, kuko haba abahutu haba abatutsi nta muntu n'umwe aserukira uwundi. Mugabo tugize igihugu kigira kiti nta mupolisi ahagarika umuntu ativuze uwo ari we niyamujanye, ivyo bintu bizofasha n'umunyagihugu muto kuruta uko wovuga ngo abatutsi turaganje canke abahutu turaganje. Urakoze cyane Andres. Ngira Alice munyemereye twokwakira no Joshua hanyuma tugasubiza ijambo abatumire imbere yuko twakira umugwi wa kabiri w'ibibazo. Egome Joshua niba ariko atwumva ashobora kugura mikro akabaza ikibazo ciwe. Ndabaramukije nimba munyumva namwe mu mpesi. Ego turabumva. Murakoze, nshimire Fokode kuri iki kiganiro ciza yatunganije kandi mu bikorwa vyayo yamibikora. Jewe
nari kugira ikibazo mbaza ariko mu ntunge simbona ubunyene bocishura kuko igihugu turimwo mwese ico duhuriyeko nuko tutemeranya uburongozi gifise ariko ikintera ibibazo jewe ni uko mbega twebwe tuvuga byuko tutarongowe neza kandi biraboneka byinshi mbega twebwe turi organize atermanireke twoba dufise de façon stricte pièce de rechange kuko CNDD-FDD nikore ibyo ishoboye kandi uburenganzira bufise bwose hariho ariko aravuga iby'amategeko aritaye silmezi ibyo ni ibintu ni processus yaje tubona depuis 2005 turazi l'idéologie turazi lo rhétorique yabo turazi amarinye yabo bakoreramo mugabo ikintangaza nuko nous qui sommes opposés à ça nous ne sommes pas organisés de telle manière dushobora guproposa à l'unanimité notre logique nshatse kuvuga iki mu gihe cyose natwe tutararonka umuntu twovuga tuti natwe uyu muntu canke aba bantu minimum nka 10 turabatondekesheje turabona yuko aribo twotuma kudukosorera bijya bintu byapfuye muri kijya gihugu gushika ubu ntabariho uyo mugwi ariko uno munsi ntituriko turavuga kuboza basubirira mu gihugu turiko turavuga ahubwo kubagenywe mu mabanga hari cyo bakema hari gatoya kubwiwanje jewe kubwiwanje kuvuga yuko umusuma yibye nta nkuru irimwo kuko ndazi yuko cakora rukwiba ahubwo ni je mfise ikibazo kumva umenga mvuze ko umusuma yibye kandi mbizi ko ari umusuma nkabivuga nk'uko umenga ni gitangaza mu bisanzwe ni giki do prise twari tubiteze ko mu bisanzwe nta kiriho parce que leur expérience ni bihe setiwe depuis 10 ans 20 ans c'est leur carrière mushaka ubunyene bace bahindura ngo nikora bashitse ku gihugu no le problème c'est nous est-ce que nous pouvons nous organiser neza natwe tukavuga tuti basi naho iyo uvuze twebwe mugomba kuvuga mwebwe bande twebwe turiko turavuga yuko bitariko bigenda neza nko kumenga nta na kimwe dushoboye rega nous sommes des citoyens et l'organisation du pays ça revient aux citoyens ni twebwe dutegerezwa kwiga ubwenge bwose bw'ukungene ico twifuza tugishikira sino nta bazokiduha mu minwe jewe vraiment ubu ico mparanira no kuvuga est-ce que turafise abantu des individus dushobora gushiramo iyo confiance ku buryo hamwe twobizera par tous les moyens zishoboka kuko ubu aho tugeze on limite par les moyens pour sauver ce pays mugabo yego ngira abatumire baraza kugerageza kukwishura harimo abanyepolitike ngira baraza kukwishura abazoka yego gerageje gukonkriwa ni mu umuntu wese ari contre ibiriko biraba muri iki gihugu ni muze dutangure twige tuti mbega turafise pièce de rechange iri nécessaire twizeye yuko itokora nk'ibi kuko depuis l'indépendance donc depuis la chute de la monarchie on a remplacé les individus mais on n'a pas remplacé le régime de gouvernement turacari muri kumbura ngira Joshua ikibazo mufise cyumvikanye unyemereye Joshua sinzi ko muri ko muranyumva ndumva amajwi yanyu ariko aragenda ngira ikibazo cya Joshua cyumvikanye sinzi ari tunyemereye muri ko muranyumva Joshua ego nako ndavuga nti muri ko murisubiramwo ikibazo mwavuze twacyumvise ngira abatumire baraza kubishura ego murakoze namwe Alice mu nkondi ngira twoha ijambo tumire sinzi uwo mugomba kwatangura kwishura Joshua mugerageze kugara kamikro kugira ngo abatumire bashobore kwishura ego abatumire botangura kwishura nibaza ko twotangura kwijambo Pacifique nazo kishura tubazo yabajijwe hanyuma turaza kwijambo Alphonse Rugambara kurikire hanyuma Nderimana zishakurikira Pacifique murakoze ego ndabumva akabazo ka mbere nakabajijwe na Muterami aho yagize ati hariho aya manama ndayishimiye amazi imisi akora akagira abantu batandukanye atumira aragira ati yarumvise nka Rufyiri
wo muri Oricom arumva Faustin Ndikumana wo muri Parsem bagaruka kuri kino kibazo cikumira ca exclusion akagira ati none bijya biganiro mukuru w'igihugu atunganya vyoba biba bigamije kumviriza nyene ingene hoboneka inyishu canke intumbero kuba ari ukwerekana gusa ko yahuye n'abantu iki n'ukuri ntawo kwirirwa aranagenda ko bagite ku mwanya ndazi ko namuteramiye akitubagije akibona ikibazo nyamukuru ni kimwe Alphonse Rugambara yamaze kuvuga ati ideologie intumbero inama arazikoresha ariko intumbero we arayizi kuva ku ntango navuze nti biraboneka neza intumbero afise imigwi akeneye gukumira no kwikurako iraboneka ibyo akina byose bindi asinziriza agira gute intumbero yiwe iraboneka je nabonye ahubwo ari nawe atanahindura turakunda kuvuga ngo bavuga amajambo akivuguruza ivyo biba mu ntumbero yo kusinziriza gusa abantu ariko ku kijanye n'intumbero yiwe ndayishimiye ntahindura kuva mu ntango umukurikiye neza uko ariko aragenda ntarigera akata ku ntumbero afise urabona uruyeri yagiye arakoresha urabona amajambo yagiye arakoresha urabona ingene aza agatwenza akaba umukomedien ariko intumbero afise ntihinduka aguma ku murongo umwe kuva mu ntango gushika ubu niko akimeze ahandi ushobora kubonera ko ari uko nuko no muri izo nama abantu baravuga akabareka bakavuga ariko w'icyaheza agakuramwo muri conclusion yiwe ntaho kiba gihuriye n'ibyo abantu bamubariye nk'iyo nama iyi nama turiko turavuga y'ibyavuye mu matora ukuntu wewe yayikonkiriwe ukuntu yabirangije ivyo yahereje ko ntaho vyari bihuriye n'amajambo akomeye cyane kandi y'agaciro gahambaye ku gihugu yari yahavugiwe byose yabigize yasubiye kubigira nyine nk'ibyo gutwenza ariko ntiyavuga ati numvise ko hari ikibazo kinaka nzogikorerako numvise kino kibazo kinaka nzogikorerako ntabyo yavuze yarabigize ibyo gutwenza arangiza inama mukiri ngaho Pacifique mukiri ngaho nyene Pacifique nahazwe twarabonye baserukiye imigambwe bavuga ivyo tutari tumenyereye ko bavugira hejuru mu nama zikomeye mwene izo na cyane cyane ku busuma bweruye bwabaye mu matora ku bwanyu twarabona yuko CNDD abo muri CNDD cyo kimwe na Evariste Ndayishimiye bariko baravyumviriza ku bwanyu ni kubera iki babumvirije hanyuma ntihagira icyo babivugako nicyo nyine mejeje kuvuga navuga inama ayitangura wewe ayiza hashaka kugera yarabikeneye hari igihe ubutegetsi bureka abantu bakavuga kugira bumve ikibabaje ku mutima cyasohotse mugabo intumbero we ntibimuhindura waza avuga ati twebwe twarafashe intumbero nuko ubutegetsi ubugiye ku bwa CNDD-FDD gusa bariko aramubwira womengo arimubwira atabizi aho numviriza kagira uti mbega abo bibagije ko kujya kuntu abantu bagenda gutora bagasanga hariho abamaze kubatorera bagasanga hari ubakurikira hariya iyo batorera kujya kuntu byose vyubatse harabona birabanye abantu baba bibaza ko Ndayishimiye atabizi buba bibaza ko aho byateguriwe atarimwo buba bibaza ko umugambi wo kwibaya amatora wose atarawuzi ibyahereye amatora twayivuze kenshi mu biganiro twakoze kugira amatora yibwe n'umurongo muremure uhera ku mategeko agenga ayo matora none ko amategeko agenga amatora nyine yateguye gukumira nk'abantu ngo ntibayitabe ayo mategeko akaba yashyizwe ku mukono na Ndayishimiye hari umuntu yumvira ko ubusonga amatora bwakoze Ndayishimiye atarimwo ku buryo woja kumusaba ngo urumva perezida narabonye aha muri iyi biro narabonye muri iriya biro nk'uko womengo sico yashaka uravye ingene yagenye umugwi uza guhagararira amatora ukabona umugwi bawuhaye umuntu ujya mukuru wawe twese tuzi uko tumuzi ukabona umuntu yawari procureur general de la République nka Sylvestre Nyandwi imyaka yose yamaze kwari gupfunga batavuganwa n'ubutegetsi kweza abanyuruza abantu gufukira ibyaha byose bikomeye berekeye ukabona uwo muntu akiyagirwa umu arbitre akiyagirwa ubuja guhagararira amatora hari ikindi woba witeze kiretse ko aza kwiba ukarabuti muri cour constitutionnelle uzoza guca urubanza ninde
ninde umwe yahoze wundi ari procureur general de la République nawe nyene yakoze nk'ivyo Valentin Bagorikunda uwo murongo wose uvuye kwande uriwe nande uza kwitwara kwande ukaje kubaza ndayishimiye ngo heraba ngaha bangize uku ngo heraba ngaha nirankira urubanza sivyo yari yateguye kuva imbere no kuvuga rero nico ndiko ndavuga ndayishimiye umurongo wiwe ntuhinduka awugumako ibyo bamubwira byose ntacyo biba bivuze arashobora gusa gukoresha imvugo zisinziriza zitwenza abantu bakiyumvira ngo nkekari ikigiye kuba nka wa musirikare ariko ndavuga wa musirikare avuga ati nkeye kubuhoho agiye kugena abantu nyabantu nuko ntazohindura niho rero yaciye tubaza akabazo kagoye cyane naho yagize ati je sinzi ko hari n'uwo ndagahaye ati buriya hoba hariho inzira yindi isigaye yuko ibyo bintu bihinduka umuntu yokwibaza ko bizoca mu matora aha naho nyene iki ukuntu nkunze kucishura naho nyene ntitugiye kuja kuri hakurusi inzira zingana ibintu bihinduka zamara nyinshi uyize amadiktature yose yabaye mu isi ingene asenyuka ibiza kuyasenyura usanga ni kimwe cyo abarundi bavuga ngo imiti ikora ikoranye hari uruhara rw'umwe wese muri twese wumva ko bino bintu bitari byo icyo afise ashobora gukora hanyuma byose bikajanisha hamwe iyo ntwaro itugira gutyo izotinda igahera uwovuga ati umuti ni umwe gusa ni ugufata inkoho tugende kurasa ni igiki kitubwira ko dufashe inkoho tukaja kurasa bukeye tutazana indi ntwaro imeze nka CNDD-FDD canke mbi kuyirusha ni igiki kitubwira ngo kubera ko twarashe gusa bukeye tuzoba dufise intwaro nziza ikiza igihugu ni igiki niho murangira ni uku kuganira hariho nk'ikintu Alphonse Rugambarara yatanguje nkunda cyane yisangije mu banyapolitike b'u Burundi n'igihe yari arongoye umugambwe inkinzo imbere y'uko bawumwaka igihe yari awutwara yaracisangije wenyine mu banyapolitike dufise mu Burundi ikintu we yita education politique narumva babitubwira ingene mu mugambwe we afata urwaruka rugize umugambwe wiwe akagwigisha politique akagwigisha ivyumviro bitandukanye vyo mw'isi uruhara intwari zitandukanye zagiye zirakora n'ubu mbona ingene abikora hajya mu itorero naho tuba tutavugana burya umuntu wese tuba turiko turayibona icyo ariko arakora aragomba ndamubwire ko genda bishima ivyo bintu hama kijya gifise uruhara rukomeye cyane kuko nabo boja gufata ibigwanisho niba bataba bafise une véritable éducation politique niba bataba bafise intumbero iboneka bashaka gushikana ko igihugu n'amaconviction ari forte nta na kimwe kizobuza ko umuntu agenda akarasa CNDD-FDD akayikura bukeye tukavuga tuti ahubwo nkeka byagendeka kuri CNDD-FDD nta na kimwe cyo bibuza ko biba gutyo rero harahambaye iyi stade turiko numvise ubundi ababaye kandi byumvikana avuga ati ntituri organize bikwiye iyi stade turiko irahambaye yaha dufata umwanya tukavuga ku bibazo tukabivuga tukabidomako hanyuma hakabaho umwe wese buryo umuntu aricara akicara kumviriza akavuga ati none bijya bintu twamye tuvuga byotora umuti gute tworonka gute intwaro itazo bimeze kujya aho haravamwo ejo abazokiza Burundi bakaduha ubundi Burundi jewe murambwira abantu nti ibi biganiro twumva uyu munsi iyo abangiri muto narongo nanje ho ndabyumviririza nkuko biba byarakoze ubundi jewe aba yakoze ibisumba byo nkurubu kuko nta numwe yigeza nyigisha ibi bintu twebwe tuvuga uyu munsi rero ntimwibaze ngo kuno guta umwanya uyu mwanya urakenewe hanyuma uheze iyo nkono iriko iratekwa ituvyarira indongozi nziza zejo zizo bazafasha umwanya wo kwiyumvira gusa ico mpuriza ko n'uwavuze ati organisation irakenewe ariko kandi ntihagire ubuta umwanya avuga ngo organisation izokorwa nande ngo ndayiteze kumva organisation yakozwe na Pacifique na Rugambarara uba wihenze organisation abagiye badukize no mu myaka yindi yaheze avuga mbere bwo abakiri bato nguma ndaba mu biganiro muzokuva ko ndabigaruka ko kenshi buryo bafise uruhara rukomeye cyane ama revolution yose yabaye
abakijije ibihugu ahantu hose ni gako uzosanga ivyo biriko birasabwa vyagiye gukorwa n'abantu b'imyaka 60, ni hako uzosanga vyakozwe n'abantu b'imyaka 70, ni hako usanga niyo bageze muri 50 baba batanguye kuja kure. Uzosanga urwaruka rwafashe umwanya rukiga ibindi ko ndavuga education politique ariko runyarutsa kwitunganya, rimwe na rimwe rukaca runakwega bamwe bo hejuru bakabona ko abasize nabo nyene bakaca baja ku murongo. Ni benshi turiko turavuga, baravuga nk'igihugu, dufate nk'igihugu kiri iruhande yacu c'u Rwanda, aho nabo babaye mu ngorane zidasanzwe mu myaka yahera. Muze murabe imyaka ya mbere hari abanyapolitike bari bafise bagihunga, abanyapolitike bakoze igikorwa cyo kujyana gusa, vyananira kumvikana nk'aba biwacu. Muce muraba bagiye gukiza igihugu mu nyuma mu za 87 bashinga FPR, bakavamwo abatwara igihugu, bakavamwo perezida bafise ubu n'abandi. Igihe bahunga bari bafite imyaka 3, yari ari generation ikurikira. Rero je ngo mashimika mwagwaruka nimusamare ngo mbega ngo nibanaka bateza guhura muri batanu kamufite icyumviro icare, icyo cyumviro mugikorereko mwubaka ikintu, namwe mubaye 10 mubikore. Hanyuma icyo cyumviro gihambaye n'icyamara gushika, utwo tugwi duto twaragiye turabaho, tuzoza guhuriza muri cya kintu gihambaye kizotinda gikiza igihugu. Twebwe tugishinga Fokode, twari abanyeshuri muri kaminuza, nta numwe yaje kubitubwira ngo nimukore Fokode. Woja kuraba ba Rugambara rukamuhaza igihe yabihereye ibyo akora, uza gusanga yarafite iyo myaka yanyu mwe mukiri bato. Ntimutu uwo mwanya kujya Rugambara atamubwiye, kujya jewe atawambwiye, n'ubundi atamubwiye. Ntimusamare ngo mbega bariya bo hejuru bazofatana ryari. Mwebwe ni namwe mufashe umurongo n'abandi bose bazokurikira. Nukuri tureke kwama duta umwanya munini twita ko mwikomo dutukana tugira gute, tube gusa mbega jewe ahondi nshoboye iki, jewe na naka dushoboye iki, tugikore. Hanyuma ico kinini kize bisanga twitunganije, muzobaraba ko atari yo nzira idushikanaho igihugu gikira. Ego ngira Alphonse Rugambara, nimba mwanditse utubazo ngira mwoheza mukishura namwe kutubazo mwabajijwe na Muteramyi. Ego murakoze cyane, yabajije ikibazo kijanye n'ibya bijya by'amaproportion n'ibindi. Icyo nombwira nuko nari nagerageje kubivuga kare, hari intumbero y'abarundi kuva Uburundi bwikuki byagiye muri idéologie d'exclusion, uko yatanguriye kuri exclusion, kandi iyo exclusion yatanguriye mu mugambwe watsinze ukwikukira ariwo iprona, kandi utsinda mu ntumbero y'umuganwa Rudoviko Rwagasore n'abandi bamufasha yo kuvuga ati Uburundi ntibuzoba nko mu Rwanda muri 59, ariko ntibyabujije yuko kubera cyane cyane ibibanza byo muri politiki, ingwano yari hagati y'inama nshingamateka na leta, kandi bari bamwe mu mugambi umwe, niho hatanguye ibyo gukumirana. Ibyo gukumirana biraduga bizana amakudeta na 65 na 66, bizana n'ubwicanyi buhagaze kuri icyo kibazo nyene cyo gukumira, bifatiye ku ntumbero y'ubwoko ubwa mbere. Mwibuke yuko uko imyaka yagenda ariko no gukumira kongerekana, mwarumvise ibijanye n'intara nazo nyene zaragiye mu bibazo, abafunzwe baranacibwa urubanza rwo gupfa barahari. Ibyo byose bijanye na ideologie abo ba politike bo hambere bari bafise yo gukumira. Utanguye gukumira nta nkeka utegerezwa gushika no kuhonya bwoko. Ivyo niko bimeze muri histoire de l'humanité, niko tubibona. Uko abize ikibazo ca genocide barashinze neza intambwe
ico kibazo gikurikira kugira ngo gishikweko. Ubwa mbere na mbere ni gukumira mu byiyumviro, ugakumira no mu mibano, muri ekonomi, muri politike byose. Rero aho twashika aho yarusha, ibintu byari byararenze inkombe kuko ubwicanyi bwari bwarabaye bwinshi, tuvuga 22, 69, 88, 93, aho hose n'ubwicanyi gusa bufatiye kuri ibyo. Rero ntibibatangaze yuko ico kibazo cyo gukumira cyaje mu biganiro vyarusha, byari bisanzwe kuko nizo ngorane abarundi bagiye. Iyo rero na kare nabivuze gukumira mu gisoza n'ibindi, iyo nk'aba FDD bavuga ati armée mono-ethnique tutsi, niyo novuga cheval de bataille yabo yari ihari. Ugiye mu vya administration n'ibindi naco kimwe barabivuga, kuko tutabishanye ubu exclusion yari ihari, ifatiye ku bwoko, ifatiye ku ntara, ifatiye no ku miryango. Ivyo vyarahabaye n'ibintu tuzi cyane byabonetse, kuko ama plainte y'abarundi yari ahagaze hanini kuri ivyo mu vya politike. Ya ideoloji ya mbere yo gushira hamwe abarundi ya Rwagasore yaribagiwe kuva kera. Nico gituma rero uko twagerageje kubitumbereza neza, twavuga tuti none ni gute twobivamo gute iki kibazo cy'ubwoko kikahera kikagenda. Ajya makota nta handi byari bifite intumbero, kandi iyo kota novuga ko intumbero yatanguriye kuri President Ndadaye. Kuko President Ndadaye leta yiwe ya mbere yagize 60-40, yavyanditse nk'uko twavyanditse Arusha, ariko ugiye kubiraba byari uko. Na President Buyoya yari yagize gouvernement d'unité nationale 50-50. Ni ukuvuga ko babonye ko hariho ikibazo cyo gukumira, botegerezwa gutorera inyishu de façon progressive. Ariko iyo evolution ntiyashobotse kuko haciye haza intambara kuva muri 1993 gushika muri 2003. Ico kibazo kica kirakomera noneho kurusha, kuko ubwicanyi bwarabaye bwinshi, ubwicanyi bisiho nyabwoko n'ibindi. Rero kugira ngo dushobore kubivamo, twavuze tuti tugire programme ya mbere nuko muri administration, muri politique, abantu bosubira gukorana, ntihabe imigambo yitirirwa ubwoko, ntihabe igisoda cyitirirwa ubwoko cyangwa intara. Tugerageze ko mu ntango abantu babona ko basubiye kuja hamwe, ariko vyategerezwa gukurikiranwa na education à la réconciliation. Ico rero nico hanini cyabuze, kugira ngo koko biherekeze uko abantu babona inzego uko zari ziri. Ama revendication ya monoethnisme n'ibindi akaba yahavuye, ariko ntivyashobotse. Kubera iki? Kubera bari bafise iya ntumbero twame tuvuga ideologique yo gukomeza bakumira, yarabandanije ingwano yayo. Biragoye rero ko ushaka gutorera inyishu nyayo utova muri izo arithmetique twagize twibaza yuko hazoba inyunganiro yo kwigisha ivyiyumviro bishasha yuko turi abarundi dutegerezwa kuguma dukorera hamwe. Twari twatanze n'imyaka 10 yo kugira ngo tugire evaluation yo kuraba koko icyo kibazo cya towinyishu, ariko ntivyabaye kuko nababwiye ingwano yarakomeje.
ubu rero ibisigaye gukora ni kubera iki tutosubira ku ntango y'iyo ntumbero ya porogaramu, iyo ntumbero ya porogaramu tugashyiramo rero no kwigisha gusubiza hamwe muri porogaramu muri na bijya bya severe, tukavuga na kahise k'u Burundi, tutavuga kumwe n'ibindi byinshi byari bihari. Ibyo byose bikagaruka koko abarundi bagasubira kuyaga, bayaga igihugu cyabo ingene bobana mu mahoro. Nk'uko nama ndabivuga, nta murundi aba umwansi wacu, oya, kuko bitebuke dutegerezwa kubana, kuko nta kindi gihugu umuntu aba afise, ntayo mavukiro wagize, utegerezwa kuba ngaho. Abo rero bari muri izo nzira zo gukumira gushika naho haba ihonyabwoko, oya, baba bakwiye gutahura yuko bitebuke tuzotegerezwa kubana. Rero ngaruke ku kibazo uyu Joshua yari yabajije, kandi Pacifique ndamushimiye yabishuye neza. Nta yindi nzira ihari atari uko dufata intumbero ya politiki, une ligne idéologique irwanya ligne idéologique yo gukumira, ligne idéologique yo guhonya. Nta yindi ntumbero. Nayo rero Rwagasore yari yayitumbereje neza. Abamuhemukiye ni benshi, nibaza ko twese turimo mu Barundi, kuko biratangaje ko uno munsi muvuga exclusion, mutogaruka ku ntwaro z'igisoda zari zihari, nazo nyene zakoze exclusion, ngo nejeje kubivuga ku ntumbero zose. Ushaka gukiza Uburundi, gira critique ku ntwaro zose zameze hano, usanga ahanini ari cyo kigo. Naho bamwe bavuga ati turavye nk'ivya corruption cyangwa turavye nko kwica, intwaro za mbere zakoresha ikiyiko, abandi bakoresha igipawa cyangwa caterpillar nombase. Ni itandukaniro rya degré d'exclusion, ariko l'idéologie d'exclusion irahari. Pour quelque raison, nibaza yuko ababigira ni ukugira bihora abandi, canke ababigira hari izindi siguro ziriho muravye mufatiye kuri ako kahise mwadondaguye uno munsi. Abo babigira vyakozwe n'intwaro mwagiye muradondagura, n'abandi barabibandanije. Ku bwanyu umuzi w'ikibazo uri hehe? Umuzi w'ikibazo ni ikiganiro uza kugira tout à l'heure, ariko ntushobora gutanga intangamarara ngaha. Umuzi w'ikibazo aho idéologie d'exclusion et de génocide yatanguriye, igitabo ca Nicolas Mayugi carabisiguye neza. Hariho ibindi bitabo twifashishije kugira ngo dutahure na twebwe iyo nzira uko yaje, kuko ntushobora gukiza indwara utayirabiye mu mizi yatanguriye. Kuko utanguriye kuvuga ubwicanyi gusa, ntuza gutora inyishu nyayo. Genda mu mizi yawe, la pensée yatanguriye. Iyo pensée rero yatanguriye muri colonisation, la politique ya divide et impera. Abakoloni bashaka kuguma ku butegetsi, naho ntushobora kuguma ku butegetsi utagabuyemo babiri, gushika naho uvuga ati byaranditswe neza ati abo bantu nibaze bigere biyumvira kuja hamwe kugira ngo batwirukane. Ucugira rero amacakubiri. Naha rero abanyepolitike bacu baciye bakomeza iyo nzira. Naho Joshua yavuze ngo ni inzira ya monarchie, oya, ntabwo ari inzira ya monarchie, ari inzira ya colonisation. Aba bakora ibyo colonisation yakoze, gukumira, gutuma abantu badasubira kumva yuko ari Abarundi, ariko ari imigwi yashizweho, batangura no mu butegetsi kubikora. Ibyo byatumye abaje ku butegetsi mu nyuma batatahuye neza la ligne idéologique ya Rwagasore,
baca baja mu byo bize mu masegondera ayo mu maseminari cyangwa ya sida atandukanya abarundi no mu Rwanda niko byabaye. Ibyo rero nibyo dutegerezwa gutahura kugira ngo dushobore kubaka gushasha imitwe y'abarundi. Education politique yabivuze Pacifique, no gutahura neza uko inzego zitegerezwa gutunganywa. Murakoze namwe. Emmanuel Ndereyimana, ngira sinzi ko akabazo mwakumvise, niba mutakumvise two kabibutsa, mwabajijwe n'umunywanyi ari ku murongo, sinzi ko mwamwumvise. Ikibazo na kimwe nigeze numva, hari ahubwo ndamaze umwanya abiri stable nambaza. Ego, ikibazo babajije ntari nacanditse kuko nabona mutari ku murongo. Hari umunywanyi yabajije ikibazo kijanye n'ibwirizwa shingiro, arabwira ati yibaza yuko ibibazo vyose vyugariye mu ibwirizwa shingiro rishasha, ati ntimubona yuko ahubwo intambara abanyepolitike mu Rwanda yari yukubanza guhindura ibwirizwa shingiro, guhindura itegeko rihari. Sinzi ko mu nyumva. Turabumva. Ijwi ryawe numvise ricitse. Turabumva neza Emmanuel Ndereyimana. Ibwirizwa shingiro yavuze ati abanyepolitike mubanze murihindure. Sinzi abanyepolitike abavuze abari bo. Murabona ko mu Burundi ibwirizwa shingiro ni CNDD-FDD itegura. Donc ibwirizwa shingiro ritaye ku byo bifuza, ribumvye, rikoze uko bifuza, nta n'akadirisha na gato basigira abandi. Iryo ni ryo bwirizwa shingiro ryabo. Kuvuga urisomye usanga ibintu byose bashizemwo bibaha uburenganzira bwo gukora ibyo tubona ko ari amafuti. Wowe gacu uvuga uti mu bwirizwa shingiro biranditse. Wibuke ko na Nkurunziza yiha ikiringo ca gatatu yabanje guhindura ibwirizwa shingiro kugira ribimwemerere. Umva rero muri ico gihe ibwirizwa shingiro ntumurite ku banyepolitike, raba abaritegura ni bande, ibishasha baba bagiye kuzanamwo bigamije iki. Nuko mu nyuma duca dusanga ibyo bakoze byose barabiteguriye ingene CNDD-FDD izotsimbatara ku butegetsi. Ico rero ni bakimenyere. Namaze umwanya numviriza Pacifique yasiguye ibintu byinshi cyane by'inkoramutima abarundi bakwiye kugenderako, co kimwe na Dr Rugambarara. Abarundi ahubwo nibige kwiha iyo ndero ya politike, bareke kwigira ngo hari abigira ngo sindabibazwa ngo ntibindabe ibyo ni bya politike, ariko ukibagira yuko igitoro kibuze ni impamvu za politike, kandi nawe ucuja ku maguru. Ibiharage biraduga ibeyi, uca utangura gukanura amaso kuko bikora kuri wa mufuko wawe ku mpamvu za politike. Education politique rero irakwiye kuba novuga ngo iki, umugenzo mu Barundi bakabimenyera, bakabisubira. Usubiye gato hariyo ahantu nigeze kumva baca mu ma pourcentage ibice bya 40 kuri 60 kuri 40. Bijya bintu Dedirazi gituma yafashe ibwirizwa shingiro iraryubika. Iryubika kubera iki? Kuko 60 kuri 40 kuri bo baguma bumva umengo ni bike, 60 babahaye ni bike. Nico gituma narigeze kuba akarorero k'amatrisheri iyo bariko barinjiza inzego bashasha mu nzego z'umutekano. Hari wibajije ngo none babaha ikaranga muntu ivuga ko nakari umuhutu canke ari umututsi. Oya, barakwigisha igana karanga mutima. Uri umuhutu bakakwigisha bati we niwaja usaba kwinjira mu nzego uzovuge kuri umututsi. Kuri Burundi nta kintu cyo guhinyuza umuntu akubwiye ati ubwoko bwanje n'ubu. Umuhutu aragenda akinjira nk'umututsi, abatutsi basiga ubu pourcentage bungahe 7-10 bakinjira nk'abatutsi, 60 z'abahutu zinjiye. Tugaca dushika rero aho dusanga inzego z'umutekano mu vy'ukuri dufise abahutu 87 hafi 90%.
abatutsi kaba 10. Umva rero ryabwirizwa shingiro ingene baricurika ku ruyeri ku gwenge. Aho niho hava ukutumvikana mu gihugu, kuko nuvuga ati